Reka rero tubandanye turabira hamwe ku kijanye n'impamvu yatumye uku kwezi kwitwa Ramadan, asbabu tasmiyati hadha shahr bismi Ramadan. Impamvu yoba yaratumye uku kwezi kwitwa Ramadan ni iyihe mpamvu? Niki cyatumye kwitwa Ramadan? Iri jambo Ramadan asluhu mu mushinge waryo ryaje rikomoka mu jambo ryitwa Ramada. Ramadan naryo rikaba risigura shiddatul harri, yani ubushuhe bwa cyane, igihe haba hashushe gose. Ati rero iyi Ramada gisigura ubushuhe bwa cyane, nahyone mimma yaj'al jawful sa'im mushtadda bil harri min shiddatil atash wal ju'. Ati rero igituma byise yuko ari Ramadan, ati nuko umuhogo w'umuntu usanga ushushe bivanye n'inzara umuntu aba yumva, bivanye na ya nyota. Ugasanga umuntu arashushe mu mihogo, ugasanga umuntu ndetse umuhogo wumye. Ati rero icyo gihe nicyo gituma yitwa yuko ari Ramadan, ivuye muri Ramada. Ati fayakunu Ramada, wa muhogo cyangwa se wa muntu ugaca usanga na wene yahuye n'ibibazo byo gushuha umuhogo, yahuye n'ibibazo byo kumva inyota, yahuye n'ibibazo byo kumva inzara, ariko hamwe n'ivyo byose akavyirengagiza bivanye no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarja ila Ramada dhunub ay yuharriquha, kandi isiguro ikagaruka kugushuha kw'ivyaha, yani ukuntu uku kwezi kuza guturira ivyaha ikirimwa muntu aba yarakoze. Abenshi barababarirwa bakarindwa n'umuriro udahera, ndetse ivyaha byose bakoze Allah subhanahu wa ta'ala akabagirira ikigongwe. Bizogaruka mu nyigisho tuzogenda turabona imbere. ورمضان هو الشهر التاسع فرض في سنة الثانية للهجرة. uku kwezi rero kwa Ramadan ni ukwezi kugira 9 mu mezi Allah subhanahu wa ta'ala yaturemeye, nkuko tubisanga muri Qur'an muri surati Tauba yuko Allah subhanahu wa ta'ala yaremye amezi 12. hamwe rero nuko mwayo mezi 12, nuko rero kuno kwezi kwa Ramadan nako ari kumwe mwayo mezi 12 agize umwaka. Furida fi sanati thaniya lilhijra, ugufunga rero aya mafungo y'ukwezi kwa Ramadan twayategetswe mu mwaka ugira kabiri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze kwimukira i Madina. Yani wari umwaka ugira kabiri intumwa y'Imana yimukiye i Madina, niho haciye hamanuka itegeko ryo kutegeka abantu gufunga ukwezi kwa Ramadan.